niko dawe nta soni wari ufise abagore bangana uko ukubaha ukugasambanura umwana mwami w'umusambanyi batari ati dawe warasambanye uri umwami kweli nta soni urashobora gusambana ufise umukenyezi ugasambana. Dawidi arasonga imbere y'abaganwa acamubwira ngo ko wakoze ivyo ngira mpande igihugu cose. Dawidi ngo ya papa ntuhana abantu bahora ubusa nije nacumuye hana jewe. Imana imubonye yihanye icituma Natani ngo mubwire ngo ko yihanye ntagipfuye. Uno musi ukihana data aragukura kw'igihano ntaco uzoba ukibaye. Kuko igihe yabikora sekreteri yariko arandika nicabona c'uguri. Imana ivuga ngo ntiherereze urubanza kutarugira. Ni Imana igororotse cane. Niba wicaye mu ntebe atacaha wiyagiriza bamahoro mu bizina nyimwo n'Imana bamahoro. Ariko ukabura umunyabyaha yantumye kandi ntiyaciye ku wundi. Abo kwagiriza ntibobura ariko uno munsi yantumye ngo kwibwirire wewe nciye muri uwo muryango ryo dirisha. Kandi uno munsi ukumvira ijwi ugaca bugufi aragukura kw'igihano. Nitemweho kirere kigira kabiri impwemu zitwara amasengesho yacu ku Mana. Usomye hariya Samweli igice ca mbere igitabo ca mbere ca Samweli 1:11 uzobona ukuntu impwemu zacu arizo zitwara amasengesho. Uzusenge hajya uriko uravuga biraduga. Ego kabisa ukivuga ugihema biraduga imbere y'Imana. Kandi nta sengesho na rimwe ritashitse mu matwi y'Imana, nta na rimwe. Kuko Imana yaciye ibikora neza. Yasanze kenshi dusenga turi babi nayirera. Amasengesho y'abanyabyaha ntiyo yishikira. Icirungika mpwemu yera afasha abanyabyaha. Urya n'umufasha umuvugizi aca afata urwo rudubi rwawe, ayo masengesho y'urudubi ngo agacara yahingura mu kugomba kw'Imana, rigaca rishika mu matwi y'Imana rihinguritse. Imana igaca yishura. Ntubone hajya warishuye ngo hishu wajya wasenze, hishu wayo mpwemu yera yagusengeye. Watunihira iminihi itovugwa. Izo mpwemu kandi nizo zizane amasezerano y'Imana ku muntu. Vya bindi wabwirwa mu uryamye, kuko sekreteri yari akiriko arandika naho wari uryamye. Bijya wabwiwe n'Imana bijya n'ukuri. Bijya wabonye mu nzozi bijya n'ukuri. Data azobishitse. Ego kabisa. Kandi izo mpwemu ngo nizo zitwara imbabazi z'Imana. Nico gituma bene data si umugenzo w'idini kubabwira ngo mu kwihana uvuge. Tuba tugomba ngo urungike sekreteri yandike. Kuko ukivuga ngo narakoze iki mbabarira Mana, biduga uko nyene vyandika uko nyene imbere y'Imana. Narakoze iki mbabarira Mana, narakoze iki mbabarira Mana, narakoze iki mbabarira Mana. Nico gituma umukozi Imana banza akakureka ukabivuga. Uhejeje hari ibanga ryahawe abakozi b'Imana gusa ritahawe uwundi muntu. Aca kubwira ngo bamahoro urahariwe. Kandi abivuga atabitinya, kuko twabwiwe ngo uwo muzoharira nzomuharira. Ego kabisa.
hajya umukozi Imana akakubwira ngo urahariwe curyohe guca ushima Imana ati byahise, na Satani ucumubwira ati subirashe atongera. Erega yaragahinyanyuriye umusavyi w'Imana Yosuwa yinjiye guhereza umuherezi ngo afise impuzu iriko ubuhoma, hajya ntiyari kanzu yose, cari igitambara cari ku mutwe, cari canditseko ngo yerezwe Uhoraho, kuko ico gitambara kitari cera. Oh haleluya! Nico gituma umukozi w'Imana akwiye guseruka imbere y'ishengero yerejwe Uhoraho ngo Satani ntamurege. Mwe mwari muzi ngo ni imikino, dutegerezwa kuriseruka imbere twanditseko ngo yerejwe Uhoraho. Aha muranyumva? Abo ndabibwiye barazi. Iminsi yose uzoriseruka imbere wanditseko ngo yerejwe Uhoraho, bikaba bitari ivyo azokuregera imbere y'Imana aho nyene, kandi uwo munsi uzogira ingorane imbere yake. Umusavyi Imana yanditse muri Bibiliya yarabitahuye avuga ngo ntihagira abifuza abo kuba intumwa, mu vyitonde mwibera abandi. Satani acariruka ku Mana ati wabonye wa muherezi wawe, kandi yaragiye gutanga ikimazi carimwe mu mwaka, iyo cononeka rihanga ryari rigowe. Satani acaramurega ngo urabona ujya yo guha ikimazi ukacakiraga Mana, ariko ujya yo guha ikimazi ukagitora. Ahabwa icubahiro Kristo. Akimurega ngo Kristo acaramanuka ahagarara hagati y'Imana na Yosuwa ngo acaramukingira. Ahabwa icubahiro udukingira. Ngo acaravuga ngo mwambure mukure kw'ico gitambara ashireho ikindi. Baca barirukanga baragihindura, Yesu acarabisa. Satani ngo aramwitegereza ngo ya asa neza. Uhoraho umucamanza abonye kw'amaraso ntacira urubanza rubi vyasigurwa ngo agiye kuva amaraso. Uzohora avugira abakozi, uweza abakozi. Haleluya! Nico gituma nubu aracahagaze imbere y'ishengero ngo arivugire. Nico gituma mwaririmbye mutarezwa, bamwe mugifise ingorane, ariko akabareka kuko yarahagaze aravuga ngo erega Mana bona bera, rindira mu kanya ako gasembu babona nako karabavako. Izo mpwemu rero zitwara imbabazi z'Imana, kandi izo mpwemu nizo mpwemu yera akoreramwo. Abaroma 8:15 aho handitse ngo kuko mpwemu abwiririkanya n'impwemu zacu atwemeza ko turi abana b'Imana. Erega umuntu ugira ngo akoreshwe n'Imana, erega mpwemu w'Imana aca muri izi mpwemu nyene. Nico gituma abo twariko turiga nayo miga twasanze umuntu muri we, mu muntu yononekaye, ata bishomisho akigira, atabigumbagumba afise muri we, ateba kuronka mpwemu, kuko mpwemu aca muri ivyo bigumbagumba nyene. Oh haleluya! Benshi baribajije ngo kubera iki abantu babigeme n'abakenyezi aribo bavugishwa n'Imana cyane. Abandi ntibatora inyishu, nuko aribo bafise ivyo bigumbagumba n'ibishobisho vyinshi. Mpwemu w'Imana amanukira muri ivyo nyene, kuko handitse ngo kuko mpwemu abwiririkanya n'impwemu zacu atwemeza ko turi abana b'Imana, aca muri izo nyene. Haleluya!
muri izo mpwemu nyene, muri uwo mwanditsi nihaca akemeza Imana kuri umwana wayo. Kandi izo mpwemu ngo iziguma mu muntu kugeza shebuja zigotoye. Hajya mubona kirya gipimo bashira ku muntu ageze kure, bumviriza kuko umutima utera, baba bariko barumviriza sekretere ko akiri mu biro. Ugombe wikoreko aguma yandika aguma ariko arandika. Hajya rero baba batakivyumva neza, bagacakoresha ikindi cuma bakumviriza ko ari ko acandika. Basanze acandika acavuga ngo nimurindire ntaracika, sekreteri aracari ko arandika. Ziguma mu muntu rero kugeza shebuja zigotoye, kandi zo zikora umwanya wose umuntu aba akiriho naho aba asinziriye. Naho ubusinziriye sekreteri aguma yandika. Nico gituma ijoro n'umurango ntaco bitandukaniyeho ku bwa sekreteri. Ntuzi ukora ivyaha mw'ijoro ngo ubaye umuhinga ngo hari ibindi bintu biza. Uko yandika ku murango niko yandika no mw'ijoro. Nta buhinga haje bwiza, byose ni bibi. Kandi ikindi nabonye gikomeye cyane ngo aguma atanga raporo ku Mana uko ariko arandika. Reka aho tuhasome Zaburi 50 kuri 21. Mwumva ukuntu Imana yakira ayo maraporo umwanya wose. Uko yandika ngo niko atanga raporo. Zaburi 50 kuri 21 handitse ngo ivyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yavyakiriye kira mwanya wose. Iyo Imana yihoreye ntugire ngo ntiyabimenye, kuko uwo mwanditsi ngo atanga raporo uko yandika, aguma atanga raporo. Nabwiye abantu ndabigisha ubuhinga bwo kucumura ntibizoshikira Imana. Namwe ndababwiye titubwire shaho komerezaho kandi abaho ubuhinga muzocumura Imana ntizigere ibimenye. Mu gucumura uzopfunge ku buryo atampwemu namba zikuvaho. Uzogerageze. Twumvise umuryango wayo, uzofata imunwa n'amazuru bye kabisa, upfunge sawa sawa, hamwe atampwemu namba zigenda ucucumura. Muzogire iyo mwimenyerezo, wipfunge nk'iminota 5. N'umwanditsi w'inkomezi n'ukuboko azoguterera, uzovayo utumva utabona, ni wewe nyene wirekuriye. Kandi urekuye rero ziduga hazoca agenda nyinshi. Ikindi naco ugomba upfunga amazuru, kuko hari abatagihema, biba vyaracanganye. Reka harya umuntu mu guhera agenda arapfa amadirisha. Baze no kwa muganga, umuntu ntapfira rimwe, aza harapfirisha rimwe. Naho wopfunga izuru bigashoboka n'umunwa, umubiri wose urahema. Ndabesha wose urahema. Nawe kwitekera mu isase, nawe iyo uzoyita